in her own words. Dear lions and ladies, I suppose you have heard the legend that represents opportunity as a capricious lady. Kino gihe umuntu wese afise indoto yifuza kwishikako. Atuvutse uko tugenda turakura niko n'indoto ziri muri twebwe zigenda zirakura. Muri rwa rukurikirane rw'inkuru 12 nababwiye yuko tuzorabira hamwe mu ntumbero yo kurangiza gusoma ca gitabo kivuga ngo how to get whatever you want. Mu yandi majambo ni gute woronka canke woshika ku ndoto zawe kuri ivyo wifuza. Icigwa cuno munsi gihagaze ku muntu atumva kandi atanabona mugabo yari afise indoto zikomeye kandi akaba yarazishitseko. Wowe urafise indoto urabona kandi urumva. Nibaza yuko niyo wakurikirana iki cigwa cose uza kubona yuko atacitwazo na kimwe na gitoya ufise cuko utoshika ku ndoto zawe. Waza warabonye ko bidashoboka, waza warabonye ko atantambwe nimwe wotera, waza warabonye yuko washitse ahantu atacoba kigihinduka. Nimba wazugeza aho hantu ukubona yuko bitoba bigishoboka, iki cigwa ni ciwawe. Nkeneye yuko izo ndoto zari zararyamye muri wewe zisubira zikavyuka. Umunsi rero tugomba twige umuntu atabona, umuntu atumva ariko yashitse ku ndoto ziwe. Uwo nawe si uwundi bamwita Helen Keller. Ca bugufi tuvoma ubwenge kuri Helen Keller. Ageze ku myaka 19 Helen Keller yapimwe ingwara yatumye atabona canke kwasubire no kuvuga. Mwumve ukutumva canke ukubufise ubugwayi bw'ukutumva ntibisigura yuko utavuga. Ushobora kuvuga ukavuga ibidakontoroye canke ntushobore gukontorora ijwi. Biragorana rero yuko ushobora kuvuga ibitumbereye mu gihe utumva ivyo abandi bariko baravuga. Bivugwa yuko akenshi abantu bavuka batumva, kenshi usanga no kuvuga batavuga kuko ngo ntibaba barigeze bumva amajwi y'abantu. Helen Keller rero kubona tumva canke ngo asubire kubona yabitumwe n'ingwara. Iyi ngwara rero yarababaje abavyeyi biwe cane, ntibiyumvira yuko ivyo bintu vyoshobora gushikira Helen Keller. Ariko Helen Keller wewe yari yakiriye. Naho vyari bimeze uko rero yagerageje ukuntu za ndoto zari muri we zitozimangana. Yaciye atangura kwiga ukuntu yovugana n'uwo ari we wese akoresheje ibimenyetso. Ivyo rero yabikora kugira ngo yerekane ko ata kintu kirekire cahindutse. Ivyo rero ntivyari vyoroshe kubigerageza, yarabigerageje, arasubira abigerageza incuro nyinshi vyanga. Yarageze ahantu arumva yuko acitse intege, arumva yuko ananiwe. Mugabo aho nyene aca yiyumvira yuko akeneye umuntu yomufasha. Mvuze ngo yaciye yiyumvira yuko akeneye iki? Akeneye ubufasha buva ku wundi muntu. Mbe mwarakurikiye vya vyigwa twavuze yuko umuntu wese akeneye ubufasha buva ku bandi. Ugeze hose ku rugero ugeze ko rwose, nimba utigeze ushika ahantu ubona yuko vyanse, ukumva umengo wobivamwo, we waratomboye. Narabwiye yuko usanga hari abagize amahirwe yo kuvukira mu bintu donc aho usanga batirirwa baragorwa,
n'abandi rero mbere akaba ari bo benshi usanga babishikako batorohewe. Reka tubandanye n'inkuru, ibindi turabigaruka ko mu nyuma. Helen Keller rero yaratahuye ko akeneye uwumufasha, uwumwigisha, atari umwigisha gusa ariko umuntu ashobora kumutahura. Isengesho ryiwe yasaba Imana yuko yoronka umuntu ashobora kumwigisha, ashobora kumutahura. Voilà. Ayo masengesho yiwe rero yagendera mu mutima imisi yose. Umunsi umwe Imana irayishura, acaronka mwigisha Hana canke Anne Silvana canke Silvan. Hari umuntu umwe yavuze ati gutambukana n'umugenzi mu mwijima bisumba kwitambukana wenyene ku muco. Mu buzima urakeneye umwigisha, umwigisha atakwigisha gusa ariko umwigisha anagutahura. Mwigisha Anna Silvan ntiyamubereye umwigisha gusa ahubwo yamubereye n'umugenzi. Igihe atari kirekire amaze kumwigisha yaza yatanguye kumenya kuvugana n'abo mu muryango akoresheje ibimenyetso. Ku bavyeyi ba Helena eka no kuri Helena nyene cari nk'igitangaza. Kuri Helena rero iyo yari nk'intango yo kumera amababa kugira ngo aguruke gushika kuri za ndoto ziwe. Iye agerageza no kuvugana n'abandi atarabo mu muryango gusa. Yagomba gukora nk'ivyo abandi bana bose bangana bakora. Umuntu yaravuze ati ikintu ca mbere kibi gisumba ingwara y'ubuhumyi ngo nukububona ariko utagira iyerekwa. Aka kantu muragatahuraga yemwe? Vyumvikana ko hari abantu babona, amaso abona mugabo batagira iyerekwa. Helen Keller wewe rero nahatabona yarafise iyerekwa rinini. Yagomba kwiga nk'abandi bana bose. Abavyeyi eka mbere na mwigisha wiwe Anna Silvan ntibabona neza ingene ivyo bintu vyoshoboka. Ariko wewe indani muri we ivyiyumviro vyari bifise inkomezi, akumva yuko vyoshoboka, akumva yuko yoshika kw'ivyo bintu, yoshika kw'izo ndoto. Hari ibintu ushobora gusanga biri muri wewe ubona yuko vyoshoboka mugabo abandi bakavuga bati turavye twitegereje ibi bintu ingene bimeze oya ntaho vyoca, ntivyoshoboka. Nimba ubona muri wewe ko bishoboka, bikore, birashoboka. Wewe ni wewe ubibasumbya, ni wewe utegerezwa kubibereka. Voilà. Biri muri wewe ntibiri muri bo. Imana yabishize muri wewe ntiyabishize muri bo. Rero bobo ntavyo batahura, ntibabona ingene vyoshoboka. Ata misi haciye Helena rero niko guca afatana urugendo na mwigisha wiwe Anne baja i New York. Baca bagenda kw'ishure y'abatumva yitwa Horace Mann School. Ashitse kw'iryo shure aratangura kwiga kandi arabitora neza. Ico gihe abantu bafise ubumuga hariho ibisata badashobora gutora bibashikana kuri kaminuza. Ariko we yifuza gushika mu mashure ya kaminuza. Ariko rero byari bigoye ukuntu yo kwiga kaminuza atumva canke ngo abone. Turetse n'ivyo yari n'umugore, yari n'umukobwa, hariho amashure abagore batajamwo. Byari bizwi yuko abagore canke abakobwa biga amashure make bagaca baja gutunganiriza abagabo canke bakaja gutunga imiryango. Ariko wewe kubera imigabo yari mu mutima wiwe, ivyo vyose yarabirengeye, agomba ukuntu yoshika kw'izo ndoto ziwe. Ico gihe yaciye yiga ivyo bita science sociale. Yari afise ukwizera gukomeye cyane. Urugero rw'ivyo uzoshikako rungana
n'urugero ukwizera ufise. Ni waba ufise ukwizera guke uzoshika kuri bito, ni waba ufise ukwizera kwinshi birumvikana ko uzoshika kuri binini. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuwizera vyose birashoboka, canke ngo vyose bishobokera uwizera. Yesu mu gukiza abantu yavuga ngo bikubere nk'uko wizera. Voilà. Haguruka wicomokere, ukwizera kwawe kuragukijije. Umviriza aho uri, aho ugeze bingana n'ukwizera ufise. Voilà. Rero ukaba wifuza kurenga aho ugeze, duza ukwizera. Yaradugije rero ko kwizera aca yiga ishuri, yiga kaminuza. Helena rero araheza atangaza abantu ku mwimbu canke ku manota yaronse. Yaronse n'umudari witwa Phi Beta Kappa. Uwo wari umudari uhabwa abanyeshure baciye ubwenge baronse amanota meza. Umuntu atabona, umuntu atumva, umuntu akoresha amasinye gusa abararonsa amanota meza, arusha n'abandi bakomeye bumva canke babona. Vyose bihagaze ku kwizera. Magara make arashobora gukora ivyo ufise amagara adashobora gukora. Kubera iki? Kubera izo nguvu z'ukwizera. Kumbure wowe umugaye ukuboko, umugaye ukuguru, kumbure wewe ntubona, umugaye ijisho, cyangwa ufise ubumuga ahandi hose. Mugabe ico caciye kiguhindukira icitwazo cyo kutoshika ku ndoto zawe. Ivyo wabikuye hehe? Uno munsi ngomba uhindure ivyiyumviro vyawe. Umutwe urakomeye. Nimba ubwenge bukora neza, hindura ivyiyumviro kuko umutwe niwo mukuru. Helen Keller nivyo ntiyumva, ntiyabona, mugabo umutwe warakora neza. Okay, akanibaza ko mwakumvise. Reka tubandanye. Wari umunezero udasanzwe kuri Helena, ku muryango wiwe, eka no ku bakunzi biwe bose. Igihe cyose uzoshika ku ntambwe idasanzwe muri za ndoto zawe, uzogira umunezero. Umuryango uzonezerwa, n'abagenzi banezerwa, kuko hariho abipfuza yuko ushika kubikomeye. Ariko kandi ntwibagire nuko hariho abagomba yuko uguma ngaho nyene, abandi bakagomba yuko ahubwo utibuka. Ico gihe rero Helen Keller ntiyabirekeye ngaho, yaciye agomba kwinspira abandi bantu, agomba kubereka ko ivyo ashoboye gukora nabo bo bishobora. Kugira ngo ubutumwa bwiwe bushikira abo bantu, yaciye atangura kwandika ibitabo. Igitabo ca mbere yanditse kandi caryoheye abantu cavuga ngo inkuru y'ubuzima bwanje, The Story of My Life. Ivyo yabikoze mu ntumbero yo guhindura isi ngo ibe nziza gusumba uko yayisanze. Hari intahe ufise y'ubuzima bwawe. Intahe y'umuntu irashobora guhindura ubuzima bw'abandi bantu, irashobora gukiza imitima ya benshi. Intahe ni yindi nyigisho ihambaye, ni inyigisho ikomeye. Hariho abavuga ngo there is no testimony without test, canke iyo atabigeragezo waciyemwo nta ntahe uronka. Yandi majambo test ni ibigeragezo. Imana hari igihe ishobora kutureka tugaca mu bigeragezo, igomba yuko intahe zacu zizofasha abandi. Helen Keller rero yaciye atangura kuduza ijwi ryiwe, yiyamiriza akarenganyo n'ikumira. Atangura ahubwo kubugwanira agateka k'abandi. Ico nico catumye abantu bamukunda gusumba. Ibindi bitabo yandika yerekana agateka k'abakenyezi. Mu bitabo yandika yiyamiriza amabi akogwa n'intambara. Mu 1915
yashinze ishure yise Helen Keller International. Mu vyigwa mw'iryo shure bariga ukuntu bokinga ibintu vyose bitera ingwara zituma umuntu agira ubugwayi bwo kutabona hamwe no gufungura nabi. Mu nyuma acashiraho ico yise American Foundation for the Blind. Ni nkuko yagize fondation ifasha abatabona, abatumva. Nukuvuga ngo za ngorane yarafise yaciye afasha abafise ivyo bibazo nabo. Narabwiye nti iyo wavunitse uramenya uwavunitse ububabare abafise. Iyo utaciye mu ngorane kanaka, iyo utaciye mu bintu biragoye ingene wofasha canke ingene wotahura abariko barabicamwo kuko ububabare baba bafise wewe ntabwo buzi, ntabwo butahura, ahubwo wiyumvira yuko boba bariko barigirisha. Helen Keller rero yafashije benshi. Helen Keller mu vy'ukuri yarahinduye isi, asiga ari nziza kuruta uko yayisanze. Imbere yuko yitaba Imana yanditse aya majambo avuga ati: "Aturupfu rusigura kuva mu cumba uja mu kindi." Avuga ati ariko itandukaniro ryanje n'abandi nuko nzova muri kimwe nkaja mu kindi, hanyuma mw'ico kindi nkaba mbona. Ati mw'ico kindi sinzoba nkiri impumyi. Arasubira akavuga ati ushobora kuronka ibituma canke imvo zirenga 1000 zo guheba canke zo kubivamwo ivyo uri kurakora canke ivyo wifuza gukora, ariko imvo imwe yonyene irakwiye kugira ngo ushobore kubandanya. Sinzi rero wewe indoto ufise, sinzi intambwe ugezeko mu gukwirikira izo ndoto zawe. Kumbure urabona yuko vyanse, kumbure warashitse ahantu birahagarara, urabona yuko ivyiyumviro ufise vyoba bigoye yuko ushobora kubishira mu ngiro. Kumbure uramaze kugerageza kenshi biranka, ariko umenye yuko Helena nawe nyene yaragerageje biranka, arasubira aragerageza biranka, aracika intege. Mu nyuma bigenda neza, araronka uwumufasha. Mu nyuma yarishuwe. Nawe aho ugeze ntuhebe indoto zawe, gumizako. Kumbure umumarayika ashobora kugushikira umwanya wari wo wose. Ubufasha ukeneye urashobora kuburonka. Ubwo nabwo ntuzoburonka handi atari mu bantu. Imana imaniye mu bantu. Helen Keller yarose Hana Silvana kumwigisha mwiza, ntiyamwigishije gusa ahubwo yabaye umugenzi wiwe, yatumye imiryango y'ubuzima bwiwe yuguruka. Umunsi umwe Helen Keller yagiye imbere y'isinzi ry'abantu ashikiriza discours yatumye abantu atanumwe asubira kuvuga, bamwe bararira, abandi urumva. Dear lions and ladies, I suppose you have heard the legend that represents opportunity as a capricious lady. Voilà, Helen Keller, wa wundi atumva, atabona, ashikiriza ijambo ry'umuzagazaga, ijambo ry'umuruturutu kwisi yose. Yanditse amateka. Sinzi ivyo uri kuracamwo, mbere ushobora kuba wabigize ivyitwazo, ariko turakeneye ko umunsi umwe wo kwandika amateka. None wowe urafise ubugwayi burengeye ubwo kwa Helen Keller? Oya, wewe nturashika ngaha. Kubera iki none indoto zawe utozishikako? Subira uhaguruke nyabona. Ntacu uzotubwira. Nta citwazo na kimwe woronka cuko udashika ku ndoto zawe.
umuntu wese afise ubumuga mumumpere iki cigwa. Nk'uko twabivuze muri kino cigwa, aho wifuza gushika, ivyo wifuza gushikako ntuzobishikako utabishikanyweko n'abandi bantu. Hagaciro umuntu wari we wese, ubaha umuntu wari we wese ubonye, hicubahira umuntu wari we wese, icishe bugufi imbere y'umuntu wari we wese, vugisha wari we wese neza, kuko ubufasha bwawe bushobora kuva muri uwo nyene canke ashobora no kutabuguha akagukonekta n'ababuguha. Ingabire ziratandukanye, hariho abantu usanga bashoboye gukonegita, akagukonegita n'abantu bashobora kukugirira ikimazi, akagukonegita n'abantu bashobora gutuma ushika ku ndoto zawe. Ariko igikuru ni iki? Nukugira indoto. Igikuru nukugira uwo mucanwa muri wewe. Igikuru nukwizera, nukugira ukwizera gukomeye nk'uko kwa Helen Keller. L'accessoire suit le principale. Igikuru s'ubufasha, ahubwo igikuru nikiri muri wewe ubwa mbere. Igikuru ni iryo yerekwa ufise. Helena rero yanditse ibitabo vyinshi, yahinduye ubuzima bw'abantu benshi. Nawe wumvise iki cigwa ciwe, uno munsi ubuzima bwawe burashobora guhinduka, ukabona ibintu kutahora ubibona. Voilà. Yumvire rero ibi bintu vyose vyakozwe na Helena, atabona, atumva. Wewe urabona, wewe urumva, wewe urashobora kuvuga. Ubu icitwazo wowe ufise cyo kudashobora gushika ku ndoto zawe co bari icahe? Kimbwire. Ntaco woronka. Duza rero urugero gukwizera kwawe. Yesu yavuze ngo iyaba mwari mufise ukwizera kungana n'agatete ka sinapi, mwobwiriye imisozi ngo omoka, randuka, ikaranduka. Nti urugero rwaho uzoshika rungana n'urugero ukwizera ufise. Ntuzoshobora gukora ibitandukanye n'ivyo wizeye. Oya, aho wizeye gushitsa niho n'ivyo uzokora bizogera. Umupasiteri wo muri Nigeria yitwa Pastor Chris, narakunze ijambo yakoresheje. Yaravuze ngo the extent of a man's vision is the boundary of his blessing. Ati aho umuntu ageza iyerekwa, aho iyerekwa ry'umuntu rigera niho n'umugisha wiwe ugera. Nimba ufise iyerekwa rinini, n'umugisha wawe uzoba munini. Nta ndege uzoshobora kugura utaravyiyumvira na rimwe. Nta modoka nziza uzoshobora kugenderamwo utarayiyumvira na rimwe. Umugisha uzoronka ungana n'iyerekwa ryawe. Helen Keller yaravuze ati ivyo ndondera, ivyo ngomba gushikako ntibiri ahandi, ntibiri inyuma yanje, ahubwo biri ndani muri jewe. Yavuze ati what I'm looking for is not out of there, it is in me. Pastor Chris nawe ati command what you want. Ivyo ugomba bikomande, biriho. Ariko bisaba iki? Bisaba ya patience, bisaba ya perseverance, bisaba kwa kwizera ko urwego rwo hejuru, bisaba kudaheba, bisaba kutabivamwo, bisaba kutagira isoni, bisaba gushira amanga. Nuko utaragira subscribe nayikore. Ahasigaye nizera yuko iki cigwa ca Helen Keller cabafashije. Muri uru rukurikirane dusigaje inkuru 10. Murazi yuko twababwiye yuko tuzobashikiriza inkuru 12. Tumaze kubashikiriza iya Christophe Colomb, ubu tubashikirije iya Helen Keller. Nizere yuko hatabuze abamaze gufashwa. Abatarafashwa namwe mwihangane, ndizeye ko mu nkuru 10 dusigaje muzoronkamwo izibafasha. Reka rero twibandanirize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.